Nibigira Faustino, Ndayisenga Yohani, Sergeant de Police Bizimana Paul na Nzeyimana Odasi ni abagize umugwi w'abasuma bafashwe itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene bafatirwa mu kinama bariko barambura umwene gihugu yitwa Hakizimana Eric bakaba bari bamaze kumwambura amafaranga ashika ibihumbi 700 vy'amarundi bamubwira yuko ari abakozi bo mu rwego rw'igendereza. Bamaze gufatwa rero bagafatanwa n'itonga ayo mafaranga mu mino barabajijwe kandi baremeye ubwo bubisha bariko barakorera uwo mwene gihugu. Ayo mafaranga bayamwaka bamubwira bamwagiriza asanzwe ari umukozi wundi mudandaza, bamubwira yuko atayatanze baca bamwagiriza yuko ariko yiba adandaza isukari mu kinyegero. Hanyuma rero yarashoboye gutabaza akoresheje ubutumwa uwo asanzwe akorera nawe acarahashe arabanguka. Abo bantu bamaze kwitura inzego babona gufatwa n'amatohoza abona kubandanya neza. Murabona ko muri aba bane harimwo n'inyamiramabi isanzwe kandi iri mu kazi ikorera hariya nyene mu kinama. Dufatiye kuri ibi rero twagira dusubire ubwa mbere na mbere dutera ivyatsi iyi ngendo y'aba bantu bakora ububisha butandukanye harimwo n'ibi vy'ubusuma biyitiriye inzego cyangwa abategetsi indongozi zitandukanye, mbere hakabamwo n'uwo ari muri izo nzego yataye umurongo akubakwa agakora iryo bara yambaye n'umwambaro igihugu camwambitse w'izo nzego. Ibi rero ni ibara. Akamo ka kabiri tugasubira gusaba abene gihugu bose ko borikanura, kubera kuko muri no minsi hari ubusuma nk'ubu bwinshi bugisibije. Ku munsi urwego rw'inyamiramabi zijejwe amatohoza bama bariko barakira abantu bibwe muri buno buryo, bibwa n'abantu biyitirira yuko ari abakoza mu nzego izi n'izi za leta canke bakiyitirira amazina y'indongozi kanaka. Aba babisha babasuma biba muri buno buryo canke bakora ubundi bubisha muri buno buryo bariba abarundi bari ngaha mu Burundi, bakiba n'abarundi bari hanze, bakiba n'abanyamahanga, cane cane bakoresheje bwa buhinga ngurukana bumenyi, bakoresheje amatelefone. Hari abarundi benshi bari hanze bagize imisi bibwa muri buno buryo, bakababwira yuko barungika amafaranga kugira barangurira imigambi ngaha, bagaca babiba bakabiba ugasanga bariko bararira bari hariya, bakabatuma ibi na biriya bakarungika amafaranga kugira ngo bace babiba. N'abanyamahanga nabo nyene baribwa muri buno buryo. Hariho rero abantu benshi bagize imisi baza kwitwara ku rwego rw'inyamiramabi bavuga ko bibwe muri buno buryo. Twagira rero dutera kamo abene igihugu bose tubamenyesha ko buno bugizi bwa nabi buhari, tubasaba yuko boza barabanza kubaza uwo muntu aje ababwira imigambi canke iriya, uyu muntu aje ababwira ko akorera mu rwego urucanke ruriya, uwo muntu aje ababwira yuko ari indongozi kanaka, baze barabanza kubaza abajejwe intwaro babegereye cangwa abari mu nyamiramabi canke mu butungane, urwego rwose rwa leta rubegereye, babanze babaze bati mbega aba bantu ko batubwiye yuko ari abategetsi kanaka na kanaka canke ko bakorera mu rwego rwa leta nuru nivyo ni muturabire ko atari abasuma bagomba kutwiba, kuko benshi kubera mu vyo baba bariko barabemerera barimwo amaronko yihuse amafaranga menshi cyangwa ibindi, ntibarinda kuza gusubira kuca muri izo nzego, baca babikora nk'akanywa babo, ariko bamara kwibwa bagasubira kuza kurondera zino nzego. Kandi twama ibi tubivuze incuro twama tuko turabisubiramwo, tumaze kubivuga incuro nyinshi tugabisha bene gihugu, mugabo biratubabaza mu nyamiramabi, biratubabaza cyane kubona abantu baguma bagwa mu mutego twamaze kubagabisha mu incuro nyinshi.
biratubabaza kuko nubu turiko turavugira ngaha hajya kugunyamira mabi kwijabe zijejwe amatohoza hari abantu batonze n'imirongo baje kuvuga ko bibwe canke bakora ubundi busha butandukanye biciye ku matelefone cyangwa biciye ku bwa buhinga bundi za gihuri n'ibindi nubu baratonze ni beshi kandi twama turiko turavuga abene gihugu rero barikanure hanyuma bihanure kandi bongere bahanuze ntibasubire kugwa umutego nk'uwo kiriko munyamiramabi bwa mbere hoho ababisha batumurongo si benshi n'umwe igica gikorwa rero ni nk'iki nyene baca bafatwa bakambuga ujya mwambaro w'inyamiramabi bagaca bakorerwa idose bagaca bamwika ubutungane hama bakazoca bafutwa no mu rwego ko urwego rw'inyamiramabi izi nzego zigendereza n'izindi nzego za leta ntibariho kugira ngo baze gutoteza umwene gihugu mu kumwiba canke mu kumukorera ububisha bundi butandukanye bariho kuneza mwene gihugu kugira ngo bamukingire we n'ivyiwe hari icivugo uno muzi dufise mu bushikiranganje kivuga kiti ivyo dukora vyose kuneza mwene gihugu no kuvuga umukozi wese wa leta ategeza kugira gwiwe ico civugo ivyo akora vyose bibe kuneza mwene gihugu nico gituma turarika bene gihugu bose umuntu wese ariko aribwa ariko aragirirwa nabi ahubwo yituriza ino nzego tugaca rutangazwa rero nuko hashobora kuba umwe canke babiri aho kudufasha urwo rugamba rwo gukorera gutunganiza bene gihugu aja mu vyiwe ahubwo akaja kwifatanya n'abariko baratoteza bene gihugu twabamenyesha kandi ko imodoka ikoreshwa n'uyu mugwi w'abasuma nayo nyene yarafashwe n'abajejwe amatohoza ikaba ari imodoka iri mu bwoko bwa Paso IA 4119 ni yu yitwa Bigirimana Faustino asanzwe ari muri uyu mugwi nyene wabo babisha kubakunzi b'Ihuriro TV canke kubakunzi ba Mario canke na programme zose za filme za Ihuriro TV tugomba kubamenyesha yuko mwabidusavye kuva kera mwavuze byinshi turakeneye Mario ya 30 minutes turakeneye Mario buri munsi so ibintu byose bikorwa n'uburyo kandi bikorwa na programme rero twabaye turafasha iyi programme twari twapanze yuko muri none turimwo tuzoyibaha gatatu mu nzu ariko ntibyakunze kubera harabaye akabazo ka technique ariko kuva ku nzu itangura muzohora muyironka gatatu mu nzu muzohora muyironka Mario mardi jeudi vendredi kuva mu nzu itangura yindi turimwo muzoyironka vendredi ariko next week muzoyironka mardi jeudi vendredi niyo programme nshasha ya Mario mwandanye mugira subscribe mwandanye musharinga hama turabakunda cyane muze munatwihanganira ivanga n'ubuhinga bw'ivyuma butanize neza amatara aratugora hari ibintu tagenda neza ariko turabubaha turabakunda ciao